ndabaramukije inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro cyo kuri DJ Fan 257 nkuko beshi babisabye ndi kumwe na Mukurukuru kwisanzwe mvuze guco nkavuga umukuru ucumengo na kantu umva abara kantu kamwe ntoyi mu mazina 200 uribwo je nitwa Chiba ngo okolomboka chimpunga kambembe kambuzi kamberembere olinga nkoyo rubakasi rubambila Yusufu Salumu Jiblile banzu baze machanse maresha toujours fois 10 alias Mukurukuru iryo zina ryaje ibyo bintu byose amazina se uvuze sinibaza ko basubiramo ntayasubiye numva ryo ari izina ryanje kuyasubiramo ubu mbende yasubiramo neza cyane nijwi rirongorotse rimeze bien rimeze fresh utaweza ni Chiba ngo okolomboka chimpunga kambembe kambuzi kambelembele olinga nkoyo rubakasi rubambila Yusufu Salumu Jiblile banzubaze machanse maresha toujours fois 10 alias Mukurukuru. Nabone winga Mengo na mazina y'abantu 10 nabangaye urana kubisanzwe ari amazina nahawe na papa yamvyaye mutame wanje hanyuma sokuru arampa yandi hama ariho nayandi yagiye ava kuri mpwemu yera bitalo mtakatifu kwa Kiswahili taweza hama rero hacaraza nayandi mazina uravyumva nagiye mpabwa n'abantu b'abatalamu abazi bale baziba mu ngini bale mu ngini abayuha baje mu zishingene bindani ego niko ntuze niko bimeze vraiment ego hanyuma sinze kufise ikindi kibazo mbaza bazasha ni ulize irachanda kwishura Mukurukuru beshi barakuzi barakumva ku radio Rema FM barabakumva mu biganiro bya janda none Mukurukuru ufise imyaka ingahe okay urambaje neza cyane nagenda kubwira uko imyaka uja kwibaza papa kuko niwe yamvyaye ni wayizi Mukurukuru beshi barumva yuko ufise impano ufise impano yo gutwenza nta bantu beshi bakunda kubikubwira nkuko je ndabibona je mubisanga ndabibona hari nabandi babisavye ati please turonderere Mukurukuru nta bandi beshi bari yakubwira ati Mukurukuru bugira ufise impano yo gutwenza kuko urabatwenza abantu bakabona ngene bakumbagaye mu gutwenga ni benshi cyane gose bama babimbwiye ni benshi no kuri ababanyi abanyakura kuri telefone cyane telefone yaha kuri radio nagenda kubwire jewe ndi mu bantu ntashobora gusinzira mu ijoro ntazimije telefone zose telefone ntazizimije ntibikunda kuko amara ama message abashaka turungikira gakuru abantu telefone abambipa babenshi cyane kugira rero ngo sinzire mu ijoro ndi oblige kuzinya ama telefone yanje yose patiri ndashaka kuba pasteur ndashaka kuba shehe kandi ivyo byose ukabiba gute kumwanya umwe yigo ndagwe nk'akarorero tugire ku muriro ndagwa akarorero kugira ngo uvyumve neza cyane haleluya Mazimani habwe cyubero cyane kundi Imana ishimwe cyane nagenze mu mahanga nsanga abantu benshi bariko barashima baririmba batazira nanje ndashika ndatazira ndavuga nti Imana habwe cyubahiro iyo Mana yadufashije iyo Mana yaturamukije iyo Mana yatumye fanagira igisoso akagira imishatsi myinshi haleluya nigitangaza cyane mazi kimbabaza nuko mu shengero kenshi abantu baza bigira ngo nabi Imana ariko ugasanga baje kurondera inkumi nziza ugasanga baje kurondera amafaranga nta kindi barondera nikimenyamenya amashengero menshi arasambuka ugasanga ariko baragwana bagafata Bibiliya bakazikubitana mu mutwe umva mbabara cyane ariko hakaba kwiguma nkataramuzi mwemo mbi zose zikagenda mu gihe ubaye nk'umupasiteri wavuze ko ushobora kuba umushehe Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni siku za mwisho, siku za nyuma. Muislamu popote ulipo, wewe Muislamu unapaswa kuwa munyenyekevu. Kuna Waislamu wengi wanavunja ndoa za wandugu zao. Kuna Waislamu wanakuwa ni washirikina
yani wanaingia kwa vitu vya madawa, dawa za kishenzi, dawa za kiasili. Ndo mimi nawaambia mara mingi kuwa mnyenyekevu. Unakutana Muislamu anakula, anachanga kila kitu, nyama za nguruwe. Utakuwa Muislamu gani na unakula nyama za nguruwe? Na tunajua kama nyama ya nguruwe ni laana, na tunajua ukifuga nguruwe ni laana. Acha kufuga nguruwe. Mkifuga nguruwe ndo utasikia Muislamu anaingia kwenye msikiti kuliko kutoa azana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anangoloma kama nguruwe. Hao ni Waislamu wanafunga nguruwe. Mukurukuru vy'ukuri ufise impano yo gutwenza, kuko abana bavanywenga nawe baradukurikirana bavuga yuko byahaye. Ariko kandi urabona ko je nsanzwe ntekereje, we ntavyo ruza, ariko ndatekereje abantu gusa ntibabizi. Ndashaka umupadiri. Ugasoma imisa? Yego cyane. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditswe na Luka, ninahazwa Mukama. Uriya misi Fani ariko agendagenda mu gisagara cyo mu Kigobe, ahwana n'umushoferi wa bajaje, maze arasemerera n'ijwi rirenga avuga ati, ewe hagarara utwunguruze. Niho wa mushoferi wa bajaje yahagarara. Aravye ukuntu Fani angana, yumva ubwoba bwo kumushira muri bajaje yiwe. Nitwamane umutima urukundo nukunezerwa. Umushoferi acararangamiza amubwira ati, ndavye ukungana uriha amafaranga y'abantu batatu, kuva mu Kigobe gushika mu Kamenge uriha 6,000. Nitureke gucira amafaranga abantu, turavye uko bangana. Rabi yugiye umurihishe igiciro kimwe n'icabandi. Habaye umudamu aja koga ku kiyaga ca Tanganyika, maze haza ingona imuca ibere. Yabaye uwo nyene, kuko n'ingona yariye iryo bere yaciye ipfa. Nico gituma atangona yigera irya umugore. Shengoroke turashikanye, dushimire Fani yatuzaniye kamera. Mukurukuru ufise impano, by'ukuri ufise impano. Kubera iki none utotangira kugurura nka channel yawe ku buhinga ngurukana bumenyi, ukazurashiraho ama video yawe? Kuko ndaziho hariho abarundi benshi bari mu mahanga baza bumva mukurukuru mugabo bataronka iyo chance yo kukubona nkuko Fani ashobora kuba kubona, kuko mubana mu gisagara cya Bujumbura. None iyo migambi yo kuvuga ati wo kugura channel yawe ukazura atera udukuru nkuko nyene bagukurikirana, ufise imigambi nk'iyo? Iyo migambi ndayifise no kwitangura nayitanguye. Ugiye kuri YouTube ukandika Mukurukuru usanga ko dukuru twanje tutari duke two gutwenza turiho.
gusa mu cameraman twe dusa dukorana niwe yagize ikibazo aragwara hama kandi kamera yiwe yaragize ingorane irapfa cyo ituma hamaze imisi haraheze imisi atabishasha biri kubirabonekana mu majamake mbuze kamera nahandi hoho birahari ndafise na byinshi cyane biri mu mutwe mbere ubunye maze imisi kubiranja mu mutwe nkumva nivyo nyene binjya cyane inka ryari urabona nkaha mu bwano urabona ko harimo ibintu bavyitaho n'imvi ariko nagenda kubwire utuntu twerera tubona aba nabantu benshi bihenda bataze vyari ivyo izi simvi jewe kwe navukiye ino imbo nagiye njya ubufi buto buto bita umugara ubu rero uratangwa gukura ujya mugara urazi ko umugara wera umugara urera bwakuriye muri jewe uriko urasohoka ndubona kwa kenshi namafunza umunwa kwa nanka ku micafu biki ibintu byinjira mu kanwa ncafunga bwabuze naho busohokana mu kanwa kuko bwaciye kumva bwaragarutse buje burunda busohokana ngo ubu rero aho uriko uraje uriko urabona mu minsi imbere rero wabona ari bwinshi ntuze wibaze ngo mukurukuru ngo arashaje ngo kaye mu myaka yose maze nagumye ndi umugara uriko urakura rero uratagusokoro kuvamwo ivyo rero muga abantu rero ntibabizi rero nagenda gusabe rero nawe umunsi Imana guhezagiye ukaronka kamera kiwawe ndagusavye zose umfashe ntuze nukuri kw'Imana nsohora izindi shasha ndafise izindi shasha ya izindi tundi oya reka nace ndakubwiye kandi cyo ndakweretse oya ntacyo ubonye ndakubwije kuri zo bibona umva mbazasha ndakwishura fani ni ulize nk'umuntu uvuga ukasanga uvuze ngo we nesi ngo nesi ni iki ugomba yukuronka lifti uri umukobwa uravuga uti Nesta ako kantu gusa gace kabinjira no mu matwi Nesta kando ya maso abakoze bagira amaso yirishibira ngo we nesi umengo gira umujyi oya ucugira Nesta uzona hagarara gusa Fani nawaje hindura amaso yakubonye yushu karibu mugiye hehe we waruse programme yo kwigira muri ville acha gutwara mu kabezi umuje kujya imikeke kwera hindije nkamugana Nesta ibyo bisaba ko nzokurondera kugira ibinyi dramatic nk'ibyo vraiment sinoka nutoka ruca gutoka ibyo bintu bisaba abantu nka twigwe babatarama hariho n'ibindi bintu usanga ushobora kugira ugasanga uri kuriteza ingorane wewe muhowe nko muri bisi ntari ukwiye kuriha hoya hajya winjiye ucinjira gusa urako uci imbere akumva umucimbere cyo batubite kagira guci gacha wigira uzaba ngo dada we utaripa none uzogenda winjira nk'ugiye muri toilette wiruka iyo system niyo uraza utibite kagira gucanye gacha wigira uzaba ngo dada ngo utaripa kuko nakunda kubaza nti woba wiyumvira kuzozira kora ibiteramwo nk'abandi ni cyahe ikintu uvuga ati kiriko kirambera intambo kugira nshobore kuzenda kora ibiteramo menyekane nk'abandi bakomeze ndatumwa ko no mu makungu cyambere kimbere intambamyi n'uburyo burya byose urazi kubisaba uburyo utagira uburyo nta gikunda wangu nicyo cyambere n'ahandi hoho nobona uburyo notegura ibiteramo nanje nkagira ibiteramo mu ntazo hagati mu gihugu kuko ugiye nko gusaba sale umuntu akubwira ati jewe barayikota ota aya mahera utayafise ntayiguha bo sonorisation kugira amahera urazi natwe amenyesha makuru buryo ntugiye ngo nikirenga usanzwe ubizi ivyo rero biri mu bintu bimbera intambamye cyane nandi hoho mbanje nko mu bihugu bambe nko mu ntara zose z'igihugu mbura uburyo mu ijambo rimwe gusa ego nogira imyana rero nkaronka umfata mu mugongo akazarambira ati genda kwisinye nzo kudeplacer ndakuronderere salle hama we witorize ku muryango ndazi bamake nkayabona bateramanye n'abandi nizaye inkuru udakunda kumva yo nteramanye n'abandi inkuru yo uteramanye n'abandi wumvise bazitanguye ico haguruka ukigira jewe ikintu cyambere ndanka umuntu azana inkuru z'amoko uzumvize no ku radio jewe utakuzana ibintu by'abahutu ibintu by'abatutsi ibintu by'abatwa tujya tuvana ahe bagenzi Mukurukuru adakunda abagenzi jewe ntakunda jewe ubwa mbere inshuti ndagenda kuyagire je ndanka umuntu
antwara mu kabare akaja kunyicisha inzoga ataguha ibyo kurya yego jewe nshaka umpamagare wipanze umbwira uti ndafise ibihumbi 50 ndakugurira ruwayari zibiri ndabakoshete zibiri hamanya ndaguha 20 ushira abana muhira bafungure nabo mugabo kuvuga ngo tugende mu kabare umpa inzoga nkagenda ntembagara abana bambaza ngo papa vuye he ngo warihe gwega papa ngo nta mahera amakara hari ugashubura ico wishura ushitaka kwivugisha oya sema tukamuno franga Mukurukuru iyo urakora ikiganiro uri mu kiganiro usanzwe urumesha makuru iyo uri mu kiganiro bakatelefona uyo umuntu atelefonye ikina kubwira ukumva mengo wocumukatira ku murongo ico bari geke igishego cyane gose apana naho si umengo cyanda gukura ku murongo uzanye igishego kubera inkuru nyinshi z'igishego ndazizi ukitangura gusa banumvise ko ari igishego usana ko bagiye ucumukatira cyanda gukatira ko kabisa kubera iradiyo ubwa mbere nishiramo ko niko ndatera inkuru abana banje urumva rero ko ndatera inkuru abana biwanje nakuri ko James bakobwa gusa urumva rero ndiko ndatera inkuru abakobwa biwanje nta gishego no babwira ego kunda no bandiko ndabarira nabi rero maze kwishiramo ko niko ndatera inkuru abana biwanje urumva nabana biwaba barimwo nabana ba ministre kanaka nabana mushinga amateka nabana ba mustanteri nabana babura amatari kandi ababura amatari nabande baba ariko ranyumviriza urakoze ndagushimiye cyane fani ndagushimiye Mukurukuru ko nashiye kumpumwa urakasha uzogaruke n'undi munsi uzugaruke n'undi munsi tongere duteramane kandi tujyoshikiyago abantu bazoryoherwa baragukunze ndakubura yo iyo nibotse inseko yawe amenyo yawe atonze nk'akabage Mukurukuru twaguma ngaha twava tuharara ndaje batukurikiranye nkaryohe cyane ndasubiyemo bandanyamugira subscribe murungikire link bagenzi banyu bandanye bakurikirana ibiganiro bica kuri DJ Fanny tuzosubira kandi geza Mukurukuru bye bye ego sha tuzosubira sha someone bye sha ndaguseze ego sha nkuko Mukurukuru yabivuze arakeneye support yanyu arakeneye ubufasha bwanyu arakeneye abafise kamera abafise ababusha kuvuga ati turakwiye gukorana nabo bamubonye ababonamwe impano afise bakeneye kumwegera yababwiye karibu bashaka kubakani mu ka telefone kugira bazokurondere ne inimero ya telefone bisaba ko ntora telefone nkayugurura inimero ya telefone riginda ngira bansabye nimero kate simu inimero kate simu urumva rero reo ni 79 980 Choni kinofuro urantunga rero ni 79 amajana 980 amajana 549 kandi niyo smart yanje niyo na onamobe yanje kabisa ego mwumvise nimero turaheza kirazira kugira nimero imwe abo nk'impene ego ja ndafise WhatsApp yayinugira ngo fye icyo bita gufye ngura mu kirundi ujye kurungika ama audio n'ibindi byose ni 38 80 69 ego urakoze cyane Mukurukuru nibaza yuko abadukurikiranye mwabonye impano iri muri Mukurukuru yatanze nimero uzobabona nti iyi uko ngene Mukurukuru yantwengeje kiya gihe kuyakungene namubonye kungene ndamwumva ntari bwanamubone reka ndamuronde tugico twokoranye ndazi ko hari abarundi benshi muri mu mahanga muko muradukurikirana mwese dukeneye yuko izo ubwo buryo mufise mbuzana n'abarundi turi no kugira tusho kubukoresha bandanya muteramana natwe kiganiro kindi mata kugikurikira mu nyuma murakoze cyane bye nanzi ugomba ngubide kandi nibagiye kuri romantic